abwire mugenzi we yuko hari ubundi buryo bwo gucana tudatemye igiti yego tudatemye igiti burya bucafu bafise banarihira n'amahera ngo setemu canke ayandi mashira hamwe ngo abubakurireho yuko bashoboye kubihinguramwo amakara batabizi nawe barashobora kutwegera bakantumako nkabigisha iyo mudishangemo munazi ko nakunda kuyerekana ariko iyo bibaye ngombwa ndiyerekana cyane cyane ko mbafise ikintu ngiye kwerekana cyane abarundi iki ngiye kubereka n'umujene yashoboye gukora amakara muri ya myavu y'amayarara mwebi ya Muta wewe yashoboye kubivyazamo ubundi musaruro benshi turabita ntituba tuzi ibyo ari byo ariko ndazi ko kino kiganiro nawe uza kukimara wize byinshi ikindi nababwira nuko kuri Agaciro Media ndabasabye buri munsi ntuze wigera uryama utize iyi ni space cyane ni platform yaho twigira iterambere kandi birashoboka cyane utize amaso nakanya maze twige alright. Samson ni nuyu mubona imbere yanyu umusore mwiza cyane mubona bangutse akaba ari umujene entrepreneur ari muri kino gihugu cy'u Burundi ego hama irindi zina nitwa Barengayabo byose hamwe ni Barengayabo Samson ego le jeune entrepreneur oui Samson jewe kintu kimwe mu bitumye shaka tuvugana nabonye amakara yiwawe ego amakara mugabo utakuye mu biti donc Samson jewe nashaka by'ukuri uyaduhe ku muco kuko twabonye abantu bayarumbira baza bashingira naye ngo ateka umwanya muremure ngo ntahera ngo ntagira umunyota nibiki sasa shaka uduhere umuco kuri ayo makara nukuri kose amakara yanje yaje gukuraho ikibazo cyo gucana yaje gufuta ikibazo cy'amakara abantu bafise mu mibano hirya no hino muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Sasa ajya amakara mugabo ko numva ngo ntava mu gitava muki ajya amakara wabonye ava mu micafu y'uburyo butandukanye. Imicafu yego imicafu cyane cyane ndayivuze atari yarara ni bya bindi bavuga ngo ni yarara mugabo jewe ca ndavyiyegereza nivyo nyene ca ntora hama nkaca ndabihinguramwo amakara yego iyo micafu rero ubwa mbere nkibibona nakoze ko n'ubumengo hamwe kamengo nibuye kandi kamengo ni kinonko yego toki iyo bintu iski ntibyumvikana neza n'ubuhinga n'ubuhinga nico gituma ryitwa ikara rihinguwe canke ikara ry'ubuhinga yego ni ikara rero ritandukanye cyane ni ikara ry'igiti. Sasa Samson jewe aho rero mfasha ashaka kumenya wenyine kurikora eske wize ibintu bijanye na za chimie ko kugira bijyanye n'ubitore n'ibindi bivanga jewe ubwanje segondere nta bintu bya chiminize ku by'ukuri na chimie ngira ndi umunyeshuri no wanaronka amanota make cyane ni wawo ni mu professeur yije itero ryacariza atanze interrogation sur 10 naronka 0,5 kubera chimie nkinjira no mu mutwe na buhoro. Sasa bice bijya kuza gutirira uburyo byaje ni bwa bushakashatsi kwa kundi nyene umujene abari ngaho ariko yumvira ati mbega ni gikino kwimarira nkamarira umuryango nkamarira n'igihugu rero jewe kuri no myaka ubona fise narinze ngera hano atamwuga numwe fise wo gukora niho niyumvira ati none mbega katuza kanje kagiye kumera gute niho rero muri jewe hazamukamwe cyo cyumviro cyo kugira ubushakashatsi kubyerekeye imicafu ndavuga none ko imicafu mu kibano ari myinshi cyane mbega
ko nigeze kumva abandi bavuga ngo barayikoramwo amakara abandi nabo ngo barashobora gukuramwo umuyaga nkuba mbega nanje nta kintu nokora mbega sinogira ubushakashatsi ku ikara nkaraba ko bishoboka ni muri ubwo buryo rero icyumviro cyavutse mu buryo bwo gutangura akazi ego rero muri ico gihe naciye ntangura ndagira ubushakashatsi atana telefone mbere mfise ico cyumviro nyene kimwe ndagiteranya kimwe ubushakashatsi bwose wabugize nta internet uriko urakoresha nta internet ndiko nakoresha telefone yoba yaje kunshikira mu nyuma naratanguye donc ubwa mbere ukibikora byagira umunyota mwinshi wari umunyota mwinshi cyane kandi ryari ikara ritaramba na buhoro byamara iminota nka 30 hanyuma ushizemwo amakara nka 3 canke 4 ugasanga umunyota wuzuye ari mwinshi cyane umwe nyene uyakoresheje rimwe wacha wumva utosubira kuyakoresha ndavuga toya jewe saha kweri irikara wapi niho rero nashishikara sinzi uwo nabibwiye Imana nyine kiranyigura umuryango cyamfasha aga telefone ati nakunda kumwe wobugira kurakora ikintu nk'icyo cy'ubushakashatsi ta telefone office ico gihe wari ku ishure ico gihe nari nkikiri ku ishure wiga secondaire cyangwa kaminuza nari secondaire ndi mu wa kabiri yego mugabo wahavuye wiga kaminuza oya kaminuza sinahavuye ndayibandanya mugabo wayitanguye sinigeze ndayitanga yego nashimye kuca mbandanye kuca nagura kino kintu canje ko nabona ni kintu gikomeye cyakazoza kishoboye gufasha ama generation y'igihugu cyacu cy'u Burundi yego sasa rero iryo kara uyu munsi si mu Burundi umengo ndamaze kumva nabandi bashobora kuba bakora ayava mu cyafu yego none hari itandukanira iyo waba atandukanye gute na yabo itandukaniro novuga ni rinini cyane nko ku muntu akoresha rino karagi wanje iri karagi wanje mwumvise ko nitwa Samsung ikara naryo ryitwa Samaste Makara Samaste Makara ariko entreta sindi jenyene natanga ico cyumviro hariho uwundi twahavuye tugifatikanya yitwa Astel rero Samaste ni Samsung Astel rivuye muri Samsung plus Astel twaciye tugira abbreviation Sam plus Ast Samaste nkuko mwumva hariho ba korogati canke ba Toyota canke korogati ari n'amazina y'abantu ni bari yabagize izo découverte ni voilà rero natwe twaciye dufatiraho kugira ngo nitwaba tutakiri no mu mubiri abantu bazoba bariko baracana iryo kara bamenya ati uwagize watoye rino kara ni Samsung na Astel aho miroze gutangara merutse kumva yuko DHL nayo n'abantu batatu nguko bagiye hamwe biyumvira ukuntu bogira ibintu vya livrezo aho yego bari ba essence bandi kuri ibi vy'amakara uri kuravuga rero ngo itandukaniro duha umuco neza kuri iyo tandukaniro yego itandukaniro rirahari kandi rinini cyane mpereye ku kara rimenyerewe ikara ry'igiti nuko twasanze ukoresha ikara Samaste yunguka ibice birenga 30 kwijana vy'amadepense yarakoresha amakara bivuze yuko wewe iryo kara giwa wiriramba nase kujagura yandi vuba ego ni ikara rishoboye kwaka amasaha 3 utarongerako zogohombya nico gituma nanje kugira ngo mfashe imiryango itari mike kuko bimenyerewe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi benshi bacana ari uko igiti kirinze gucibwa ivyo navyo rero tutabikangukiye vuba bwango dushobora kwinjira mu kibazo gikomeye kandi kitazofata umurundi umwe canke babiri ariko kiraba communauté yose y'abarundi nico gituma ku muntu ariko aranyumva
ariko arakurikirana kino kiganiro nawe yodufasha cyane gusensibiliza bino bintu kugira ngo abwire mugenzi we yuko hari ubundi buryo bwo gucana tudatemye igiti. Yego tudatemye igiti burya bucafu bafise banarihira n'amahera ngo setemu cyangwa ayandi mashira hamwe ngo abubakurireho yuko bashoboye kubihinguramwe amakara batabizi nawe barashobora kutwegera bakantumako nkabigisha bihingura ayo makara hanyuma icyari ikibazo ngo bita ubucafu ijya n'imari bafise hajya urumva ko amakara jewe ndabivunjamwe amafaranga. Wewe nivyo urumva uraze kuvyaza umusaruro umucafu ukakuramwo amakara cyane gose. Ese none aba office baguhamagara nk'idiri je ntibampamagare ndabafashe nico gituma burya turi ingingo za bagenzi bacu. Umwe ashoboye gukora amakara mpora nkurikirana ibiganiro byawe hariho nabonye yorora inkwavu uwundi nawe akaziteka abandi nabo bakora biriya na biriya udashoboye kuhorora urukwavu ashoboye guhingura umucafu akawukuramwo amakara udashoboye gukora arashoboye ibindi. Rero ni nkuko jewe urumva nzi ibyo gukora amakara ni nkuko yowe inkwavu nshoboye kumwegera shaka kugira korora inkwavu nkamwegera ati jewe nyigisha korora inkwavu narumvise ko ari imana. Gutyo rero umwe wese ahari yumva byifuza akatwikorako hanyuma ibyo yita ko ari ingorane je ndabishoboye nkabikemura nubwo ntahejeje nako ndavuga cyane akamaro naho tuhace twinjira ngaho gatonya. Ku by'ukuri akamaro kariho kanininya cyane. Ikara ry'igiti turiravye kenshi riherera iminota 45. Ahubwo iryo riba rinini yaryarambye gose. Riba ryarambye na cyane kuno munsi ibiti biri mu gihugu hagati ni bya biti bya projet rero umwaka umwe n'abacana ayo makara abaturira ayo makara usanga babiciye tukitunzunya ni ryakarushirako mu minota 30 riravye cyane 45 igihagaze ko ico rero ni ryakara gigishitse iryo ryaka isaha imwe ntirirenzaho mugabo jewe iyo namasaha yo bivuze ngo Samson ubu nabonye amakara yiwawe ntangana hariho matoya hariho manini sinzi uburyo uyadandaza sinzi kugurisha kuri detail cyangwa kugurisha ku kilo ubwa mbere yagurisha gute kugira ndakubaza icyo nashaka kuvuga jewe ndagurisha ku kilo yagurisha ku kilo ego sasa ico gihe nk'umuntu sinzi nka yaje kumabura nimba bayane cyangwa 5 bo nkuko wabibonye ndafise n'imbabura jewe nsanzwe ndandatse izo mbabura nizo nabonye bijana nimbabura ntonya mugabo ishoboye guteka ibiro bigera nko kuri 3 hariho na nini yayo ishoboye guteka ibiro 5 rero ijya mbabura hashoboye kujako amakara 3 urengeje na 3 n'igipande urengeje ngo Samson umuntu ashobora guteka dufate nk'ibiharage akoresheje amakara 3 cyane gose donc wibuke kuvuze ngo ikiro cy'ibiharage wibuke yuko uvuze ngo ayo makara yiwawe aramara amasaha 3 amasaha 3 ibiharage biba byahiye kera bivuze ko ayo makara 3 ashobora guhisha ibiharage cyane gose Samson ugashira ko nirengarenga mbere ko bazikunda ariko ni innovation ariko bizogombya kuko uko biri koze nca numva amakara wabuye zimako cyane ku by'ukuri nakabeyi keza ngurisha akabeyi keza katavuna kubwo gukunda ikiro ikigurisha ngaye ikiro ndakigurisha 1,200 gusa amari 1,200 1,200 amafaranga y'amarundi Samson uko biri koze ndiko numva ufite amafaranga 10 ni makeya ugeranije nabwo ubushobozi bwa yamakara mbo ivyo bamenyere ni makenya ku by'ukuri hariho bamwe bavuga ngo ni menshi abandi bakavuga nyine ko ari makenya mugabo nashaka mfashe nk'ubu hari umudamu nako ndabona nibaza ko atarakuzi ego kuko urabona nga nibuze nk'abariko baraturaba ufite hariko baraba ikintu cyita foire bahuje ama innovation karabera mu Burundi ego ujya mu ndame usanze yaje ati genda kurihe genzo yatora ibaze ntaza huba ntanzi cyizere nuko bamwe muri abo nuko
n'abantu baba basanzwe bazi aya makara. Okay. Peut-être bashobora kuba bamaze no kuyabona canke afise inshuti yiwe canke umugenzi asanzwe ayakoresha kandi kumbure cyane ashobora kuba yaranadusiguje insobanuro zihagije akumva yuko ivyo tumubwira ari ukuri kandi naca ndabibutse muri business umuntu ashaka gutera imbere ni byiza ko avuga ukuri agarde confiance honnêteté voilà merci beaucoup agarde honnêteté kuko iyo umuntu akoresheje escrow umuntu aragura rimwe mugabo ntagaruka ijya kabiri donc urayariye rimwe ntandi zozura kujya nuko bimeze okay. Voilà. Sasa uyu munsi rero kumure ko bariko turaba kino kiganiro bashaka kuba bari mu mihingo itandukanye y'u Burundi mbere no hanze yayo bagacana cyane nko bari mu Burundi nibo bo babakirebe wawe bashaka kuyakura hehe aya makara mubona bashobora kuyakura muri commune Ntahangwa muri zone Gihosha quartier Muyaga ku basanzwe bazi ako karere ni haruguru gatonya y'isoko ya Gasenyi canke ku gituro c'amabisi ya Gasenyi aho niho nkorera. Okay. Kuri wa muntu nawe adatumire muri ako karere dufate nk'ubu ari mu manuko bw'isagara ca Bujumbura canke yibereye Gitega canke yibereye mu Rumonge Ngozi n'ahandi umuntu mugayo akumva ko amakara ayakeneye eske birashoboka ko uyo mushikiri birashoboka cyane burya Burundi ni butonya cyane birashoboka kubijanye rero na quantity eske usema amakara menshi ku buryo abayakeneye bose boyeronka jewe mfise amakara menshi kandi cyane nico gituma nabishize hano kugira ngo umwe wese abibone mbere kuyifuza ndabizi yuko yaba amahoteli yaba ububare abantu b'amaresitora abantu bafise amayizine peut-être bahingura ubuyi cyangwa bakora n'ibindi bintu bisaba energy kuko benshi bakoresha inkwi ndabatera kamo yuko bondondera hama nkabafurnisa amakara kugira ngo kandi ku giciro cyiza kugira ngo boroherwe boye gukoresha amadepanse menshi cyane mu by'amakara cyangwa mu by'inkwi bahora bakoresha. Okay. Reka kumburengira kuba ariko barakurikira ikiganiro turashira contact yawe muri description ya kino kiganiro uze kwiraho murayisangaho turapininga na commentaire ya mbere izo bari yacu ya nimero ziwe nizere cyane ko mushaka kumutora. Yes. Okay, Samson. Oui. Ndagushimire kandi ndagutera intege cyane. Okay. Agaciro media nko mubizi rero turiko turerekana ama innovation. Iruhande kumenya ko hari ama opportunity kanaka bagenewe cyangwa hari ku bwanyu. Ni nakanya kwiga gutera imbere. Muravyumva yuko uyu yabikoze ntaho bihuriye n'ivyo yize. Gusa ugiye utatubwiye hagiye kintu wari wize. Secondaire wavuze wize. Secondaire nize informatique de télécommunication. Informatique. Ibijanye na za mudasobwa. Mera ivyo urimo. Bivuze ko n'ubundi muntu yo kuyumvira nawe yo kire ikindi kintu. Cyane. Okay, reka rero tubashimire cyane, tubakengurukire kino kiganiro. Yewe kigufashije gisangiza n'abandi byo bavyiza dufashirijwe rimwe. Akoze bye bye.